الصلاة والسلام عليك. ariko kubw'ishari ry'abatware b'abaromani baganza ubw'Isirayeli ku gikenye, baciye bosha no gutera ubwoba abaherezi bakuru hamwe n'abafarizayo ngo batange Yesu yicwe. Mama ngo ariko arasibanganya igihugu. Ariko abaromani bobo bipfuza ko Yesu yovaho kugira ngo ntababere intambamyi mu mugambi wabo wo kwifatira no kwigumiriza abisi yose, colonisation mondiale bariko barashira mu ngiro uhereye ibw'Isirayeli nyene. Niho baciye bateranira mu nama rukokoma kandi baca barahiga ko Yesu abwirizwa kwicwa. Kandi ngo iyo abaherezi bakuru n'abafarizayo batemera gutanga Yesu, abaromani bari guca batikiza ubwoko bwose bw'Abisirayeli. Ivyo tubisoma muri Korani nyeranda igabane cya gatatu aya 54 uhoraho Allah avuga ati وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. kandi abayahudi barahigiye kwica Yesu, yamara uhoraho arabatesha ico bahize gukora, kandi uhoraho Allah niwe muhinga wo gutesha abahigira gukora inabi. Soma kandi Bibiliya Yohana 11:47 kugeza kwa 53. Babamenja rero bakiriko bararondera aho bocakirira Yesu atari kumwe n'abantu benshi, niho haje umwe muri babigishwa 12 ba Yesu bemanze ya ngingo ya vya bifungurwa yitwa Yahuda Yuda. Uyo aca abemerera ko hamwe bo muronsa amahera yobereka ahari, nabo baca barayamuha. Kandi Yuda acazanana n'ingabo kugira ngo zimudedeze Yesu. Ariko batarashika, uhoraho aca abarira Yesu ko agira amudugane mwijuru mu kumukiza, ariko ko azomugarukana ku isi kugira ngo arangize imyaka yiwe yari yandikiwe yo kuba ku isi. Yesu rero aca atangura gusezera abigishwa nk'uko dusoma muri Bibiliya Yohana 17 uhereye ku murongo wa mbere kugeza kwa 26. Yohana 7 umurongo wa 32. Yohana 16 umurongo w'indwi kugeza ku wa 14. Abigishwa bamaze kuvyumva bararize cyane kugeza aho basinzira kubw'intuntu n'agahinda. Niho abamarayika baza batwara Yesu mwijuru bamucishije mu kirangare cidirisha. Soma Bibiliya Zaburi 34 umurongo w'indwi. Soma kandi Zaburi 91 umurongo w'icenda kugeza ku wa 16. Ivyo tubisoma muri Korani nyeranda kigabane cya gatatu aya 55 uhoraho Allah avuga ati إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. yewe Muhammad ibuka kandi wibutse yehoraho Allah yavuga ati yewe Yesu nzogukwiriza umwanya wawe wo kubaho, abo bansi bawe ntibashobora kukwica namba, kandi ndakudugane iwanje mu ijuru kubwo kukurinda amabi yabo bahakanyi, kandi abakuyobotse ari bo bayisilamu nzobaronsa kwama bari hejuru y'abahakanyi abakafiri kugeza ku munsi w'umuhero. Hanyuma mwese muzogaruka iwanje, maze ndabacira imanza hagati yanyu kuvyo mwahora mudahurizako. Kubera ya ngingo uhoraho yasezerana gufatira uwari we wese mu banyeshure ba Yesu azohemuka inyuma ya vya bifungurwa vyava mu ijuru, Yuda niwe yaciye ashikirwa n'ico cago, kuko amaze gushika hantu ari kumwe na zangabo niwe yaciye atangura kwinjira, acasanga abandi bigishwa basinziriye, ariko ntiyamubona Yesu. Maze uhoraho aca yambika Yuda ishusho ya Yesu kandi amuha ijwi ryiwe. Zangabo nazo zinjiye
zicakira Yuda kuko zabona ko ari we Yesu. Haca havyuka ibihari, Yuda ariko aragerageza kubasigurira ko ari we bari kumwe, ariko vyabaye ivy'ubusa kuko bobo barabona neza ko ari we Yesu. Abigishwa bazanzamutse mw'itiro nabo nyene babona ko ari Yesu, ariko baca barahunga kubw'izo ngabo z'ingare. Soma Matayo 26 umurongo wa 54. Ariko kandi na zangabo zitangura gusubiranamwo ziti, none ko uyu ari Yesu, Yuda nawe twazananye ari hehe? Ariko ziti, fayo kudedeza dushire abakuru, igikuru nuko abantu bose babona ko uyu ari Yesu ubwiwe. Yuda rero niwe yashikiwe n'amabi abishe y'umusaraba kubwa yangingo y'Uhoraho, kuko abantu bose baribonera neza ko ari Yesu. Umunyakibi niwe agwa mu mporero y'umugororotsi, kandi ngo uwo rukarisha wo mumwa. Imigani 11 umurongo w'8. Imigani 21 umurongo wa 18. Harageze naho Yuda asabira abo bicanyi ati, Mana nubaharire kuko batazi ico bakora. Luka 23 ku murongo wa 34. Kuko Yuda yarabona neza ko batazi uwo bariko baranigura uwo ari we. Kuri ubwo rero Yesu mwene Mariya intumwa y'Imana ntabwo yigeze yicwa, ahubwo Uhoraho yaramureruriye mw'ijuru. Ibyo tubisoma muri Qur'ani yeranda kigabane cya 4 kuva ku aya y'ijana na 56 gushika ku aya y'ijana na 58. Uhoraho Allah avuga ati, wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. No kubera ubugarariji bwabo bayahudi hamwe n'amajambo yabo y'ibinyoma kuri Mariya ngo yavyaye mu nzira y'ubusambanyi. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Hamwe no kubera ukuvuga kwabo bihaya ngo twebwe twaramwishe Yesu mwene Mariya intumwa y'Uhoraho Allah, mu gihe batamwishe kandi batanamubamvye ku musaraba, ahubwo bashushanirijwe uwundi muntu baca bakeka ngo ni Yesu. Kandi mu by'ukuri babandi batavuze rumwe kuri iyo nkuru yo kwicwa kwa Yesu bari mu mwikeko gusa kuri iyo nkuru, nkako nta kimenyamenya bafishe kuri iyo nkuru yo kwicwa kwa Yesu, kiretse ko bapfa gukekeranya, kandi mu by'ukuri ntabwo bigeze bamwica. bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Ahubwo Uhoraho Allah yaramureruriye iwiwe, kandi Uhoraho Allah ni nyene nguvu nyene ubuhizi. Kira noneho biranagaragara ko n'abanditsi b'iyo nkuru atabwo bigeze bavuga rumwe kuri urwo rupfu. Umwe ngo Yesu yafatiwe i Getsemani, Matayo 26 umurongo wa 36 kugeza kwa 47. Uwundi ngo yafatiwe ku musozi wa Elayono, Luka 22 umurongo wa 39 kugeza kwa 47. Umwe ngo agifatwa yajanywe kwa Kayafa, Matayo 26 ku murongo wa 57. Uwundi ngo ahubwo yajanywe kwa Anasi, Yohana 18 umurongo wa 12 kugeza kwa 13. Umwe ngo isaha zitatu yarahejeje kubambwa, Mariko 15:25. Uwundi ngo kugeza isaha zitandatu ntiyari bwabambwe, Yohana 19 umurongo wa 14 kugeza 16. Umwe ngo Simoni umunyakurene niwe yamutwaje umusaraba, Mariko 15 umurongo wa 21. Uwundi ngo Yesu bwiwe niwe yawitwariye, Yohana 19 umurongo wa 17. N'ibindi. Kimwe gusa abanditsi bahurije ko nuko n'uyo Yuda nyene yabambwe
atigeze yicwa ahubwo we nyene ubwiwe ngo niwe yiyishe. Matayo 27 umurongo wa 50, Mariko 15:27, Luka 23 umurongo wa 47, Yohana 19 umurongo wa 30. Hari umugabo yitwa Paulo, niwe yari yatumwe n'abaromani kwigisha ubwo rupfu, ariko nawe nyene abonye ko bishushe yaciye abicira hasi kandi acararimena. Soma Abikorinto ba mbere 15 hera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 19. Iyo rero umuyahudi canke umukirisu yitavye Imana, imbere yuko acikana abanza kwerekwa neza ko yaruhiye ubusa mu kwizera ko Yesu yapfuye canke ko ari Imana canke ko ari umwana w'Imana. Ivyo tubisoma muri Qur'ani nyeranda ikigabane ca 4 aya y'ijana na 59 uhoraho Allah avuga ati wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida. Kandi nta muntu numwe wo mu bahawe igitabo yaba umuyahudi cyangwa umukirisu kiretse ko imbere yo gupfa kwiwe abanza kwizera by'ukuri inuma y'Imana Yesu, ariko kwizera serupfu yashitse ntacyo biba bikimumariye. Kandi ku munsi w'imperuka Yesu bwiwe azobisura kuri bo kuvyo bahora bamubeshera. Yesu rero ntabwo yigeze yicwa, kandi ubu avyagiye mu ijuru rya gatatu hamwe na Yohana umubatizi, aho arindiririye umunsi wiwe wo kugaruka kw'isi. Kuri ivyo inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga ati lamma sa'idna ila as-sama'i thalitha ra'aytu fiha shabayn mutashabihayn faqultu man ha'ula'i ya Jibril qala ahaduhuma Yahya ibn Zakariya wal akharu Isa ibn Maryam. Igihe twadugana mu ijuru n'umumarayika Gaburiyeli mpamagawe n'uhoraho guhabwa amasengesho 5, twarashitse mu ijuru rya kabiri nca mbonayo abasore babiri basa, nca ndabaza Gaburiyeli nti mbega aba ni bande? Marayika Gaburiyeli arambarira ati umwe ni Yohana mwene Zakariya, uwundi ni Yesu mwene Mariya. Yesu rero azogaruka ngaha kw'isi, kandi ukugaruka kwiwe ni ikimenyetso cyuko umuhero w'isi wegereje. Ntabwo azoba aje kudugana abantu nkuko benshi bavyibaza. Ivyo tubisoma muri Qur'ani nyeranda ikigabane ca 43 aya ya 61 uhoraho Allah avuga ati wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Kandi mu byukuri ukugaruka kuwo Yesu ni kimenyetso cy'uko umuhero wegereje. Kubwo rero nimukawukekeranyeko kandi nimunyoboke jewe uhoraho Allah, iyi niyo nzira igororotse. Yesu niyaza azosanga Antikriste Masihi Dajjal amaze iminsi 40 azimiza abantu ngo niwe Mana. Yesu rero azoshika amurondera maze ace amwica, kandi n'abari bazimijwe nawe bose bazoca bapfa. Niho uhoraho azobarira Yesu ati koranya abayisilamu bose batahemutse mu kwizera izindi mana ubajane ahihishije. Niho hazoca haduka Yajuja na Majuja, Gogu na Magogu. Soma ivyahishuriwe Yohana 20 ku murongo w'indwi kugeza ku 8. Abo bazokora ubwononye bw'agahomera bunwa kw'isi, hanyuma uhoraho azoca abarimbura bapfe bose, isi yuzure imivyimba yabo. Hanyuma uhoraho azorungika ibinyoni by'inkukuma biterure iyo mivyimba no kuyita ahantu kure y'abantu. Yesu azoca abandanya kubana n'abayisilamu kw'isi, ahanura abantu kubaha Imana kandi abatunganiriza mu bugororotsi akoresheje ijambo ry'Imana Qur'ani hamwe n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunna. Kandi azomenagura imisaraba yose kw'isi, kuko umusaraba ari umuvumo w'Imana. Soma gusubira mu vyagezwe 21
umurongo wa 22 kugeza 23. Kandi azokwica icitwa ingurube cyose kwisi no gukuraho ikori. Ibyo byavuzwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama aho yavuga ati yushiku an yanzila fikum Isa ibn Maryam hakaman muqsitan fayaksiru salib wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-jizya. Yesu mwene Maria yegereje kuzobamanukira muri mwebwe ari umuhanuzi w'intungane agororotse, azomenagura imisaraba yose no kwica ingurube zose, kandi azokuraho ikori. Al-hadith. Yesu azokwabira kandi avyare abana, inyuma y'imyaka 7 azopfa nk'abandi bantu bose ahambwe. Hanyuma hazosubira guca imyaka itari mike, niho hazovuzwa inzamba y'umuhero, kandi ibiremwa vyose bizopfa bihambwe mu kuzimu. Inyuma y'indi myaka itari mike isi igaragara, niho hazovuzwa inzamba ya kabiri y'izuka ry'ibiremwa vyose. Aho niho Yesu azozuka mu bandi kugira ngo yagirize Abisirayeli bo mu gihe ciwe ko yabashikaniye ubutumwa bwiza yahawe n'Imana. Hanyuma rero kuri uwo munsi nyene hazoba urubanza rukomeye, igihe hazoba hageze ko Yesu yigarama icese babandi bose bamwise Imana canke umwana w'Imana. Ibyo tubisoma muri Qur'ani nyeranda ikigabane cya 5 kuva ku aya 116 gushika ku aya 118. Uhoraho Allah avuga ati wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtahu تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. yewe Muhammad ibuka kandi wibutse iby'umunsi w'umuhero, igihe Uhoraho Allah azovuga ati yewe Yesu mwene Maria, mbega ni wewe wabwiye abantu uti nimungire jewe na mama wanje imana zibiri mu gishingo cy'Uhoraho Allah? Yesu azovuga ati ukunina hazwa n'ukwawe Mana, uratandukanye no kubangikana, ntabwo bimbereye kuvuga ivyo ntafitiye uburenganzira, nkako ivyo ni kinyoma. Iyo mba narabivuze uba warabimenye, kuko urazi ibiri mu mushaha wanje, ariko jewe sinzi ibiri muri wewe. Mu byukuri ni wewe uzi amabanga y'ivyinyegeje bitaboneka. ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Yesu azobandanya ati sinigeze ndababwira kiretse ibyo wantegetse kuvuga nti nimugamburukire Uhoraho Imana yanje Allah ari nawe Mana yanyu, kandi nari cyabona cyavyo kuri bo igihe nari kumwe nabo, kandi umaze kunonosora no kunderurira mu ijuru, ni wewe wasigaye uri umwungere wabo. Kuri ubwo rero jewe sizi ibyo basigaye barakora, kandi ni wewe uri cyabona ku kintu icari cyo cyose. in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Yesu azobandanya ati yewe Mana yanje, nimba ubahana ukabaturira nta nkeka ko abashumba bawe, kandi naho nimba ubagiriye ikigongwe nukuri ni wewe nyene inkomezi nyene ubuhizi, tuzobwirwa ngo wananiwe kubayigiza mu muriro. Yesu azobandanya kubihakana no kubirukana. Matayo 7:21 kugeza kwa 23. Abo bose rero bazobohwa batwagwe amaguru adakora hasi mu muriro udahera, babeyo ibihe bidahera, kuko batitwararitse kumenya Imana y'ukuri no kuyisenga by'ukuri.
menyera cyane rero ko Yesu atari Imana kandi ko atari umwana w'Imana, kuko Imana ubwayo atari ikiremwa kirondoka, ahubwo Yesu ni intumwa y'Imana yaje ku Bisirayeli kubigisha ubw'Islamu. Kandi amaze kuburabuzwa yasize avuze umuvugishwamana w'umwitsa ariwe Muhammad, azoba afise mpemu w'ukuri amushoboza kuvuga ibyo yumvise kuhoraho. Soma Bibiliya Yohana 16 umurongo w'indwi kugeza kwa 14. Ivyo tubisoma muri Qur'ani nyeranda ikigabane ca 61 aya ya 6 uhoraho Allah avuga ati: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. yewe Muhammad, niwibutse kandi igihe Yesu mwene Mariya yabwira abayahudi ati: yemwe Bisirayeli, mu by'ukuri jewe ndi intumwa y'uhoraho Allah kuri mwebwe, nje gushimangira ibyagezwe hambere yanje muri Taurati, hamwe no gutanga inkuru nziza y'umutumwa w'umwitsa azoza mu nyuma zanje. Izina ryiwe ni Ahmad, Muhammad. Ayo mazina yose namwe insobanuro yayo ni nyene gushimwa no gushimirwa muri byose, kuko ivyo byose ari byiza. Ariko uyo Muhammadi amaze kubazira n'ibitangaro bigaragara, baci bivugira ngo ubu n'uburozi bweruye. Uyo Muhammadi rero niwe wa mwuzukuru wa Aburahamu akomoka kuri Ishmaeli. Umwe Aburahamu yabwirwa ati: muri wewe niho imiryango yose yo mwisi izoherwa umugisha. Nivyo koko, kuko uyo Muhammadi niwe wenyene yatumwe ku bisi yose. Soma Qur'ani 21 aya y'107. Soma kandi Bibiliya Yohana 14 umurongo wa 30. Mu gihe abandi bavugishwamana batumwa ku miryango yabo gusa. Soma Matayo 15 umurongo wa 24. Kandi uhoraho Allah yamuhaye ubuhanuzi bwitwa Qur'ani bwo kubarira abisi yose, kandi bwururutswa n'umumarayika Gaburiyeli. Soma ivyahishuriwe Yohana 14 umurongo 6 kugeza ku 7. Soma kandi Qur'ani 2 aya ya 97. Soma kandi Qur'ani 26 aya y'ijana na 92 kugeza ku y'ijana na 94. Uyo Muhammad rero niwe yabaye inzira y'abantu bose ishika kuhoraho kuva mu mwaka wa 611 igihe yatangura kwigisha kugeza aho umuhero w'isi uzozira. Soma Qur'ani 3 aya ya 31. Kandi nihagira umuntu atamuyoboka agaca mu yindi nzira itari inzira y'ubw'islamu, uyo azoja mu muriro udahera atacamira. Ivyo tubishikirizwa n'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, aho yavuze ati: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد في هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. Ndarahiye uhoraho we, umushaha wa Muhammadi uri mu kuboko kwiwe, ko ata muntu numwe wo muri uru runganwe, yaba umuyahudi cyangwa umukirisu, azokumva inyigisho zanje hanyuma akarinda yitaba Imana atabwa arizera inzira y'ubw'islamu narungikanywe, kiretse ko uyo azokwinjizwa mu muriro udahera atacamira. Mwene wacu, niwitegereze neza uhitemwo neza, ikibwirwa n'icumva kandi cerekwa nikibona. Uhoraho abahezagire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.